akenshi urukundo ntuze wigera uba umuhanuzi mu rukundo. Nkunda kumugereranya nka ba bakobwa usanga baba bizeye abapasiteri. Abo ntibahanurwa. Nubwo wogira gute nta kintu na kimwe ushobora gukora. Wohanura umukobwa ari mu rukundo neza n'umuhungu ari mu rukundo neza, canke umukobwa yizera umupasiteri. Sije ni kimwe no kwiyumvira ni kimwe. Ariko rero kumenya uburyo uyubaka n'uburyo uyitanga naco nakandi kazi burya mba mfise. Umukobwa ashobora kwiyumvira guheba umuhungu amuhora ubukene. Hama uwo muhungu ahoye ubukene nta gahunda yo kumutwara yahora yiyumvira kumbure bitewe n'ubukene bwiwe. Ariko kandi hari n'abahungu baba bakenye mugabo babandi bavuga ati nyene tuzobaho ni kuva babandi bagende bati Imana nyene izohezagira ibizoza ibintu bizoza. Hari abahungu rero bivyihebe muri ubwo buryo. Abakunzi ba JC TV ndabaramukije ndabahaye mwaramutse cyangwa se mwiriwe bivanye naho mwese herereye. Twarayemereye ko tuzobazanya abantu benshi batandukanye, impano nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero twashyize kuri Mr Tubane Neza. Nibaza yuko ndarivuze ndarigiriye ko kuko musanzwe mumuzi kandi muramukurikirana cyane gose. Uyu munsi rero turamushikiriye kandi ibibazo byinshi byo kumubaza. Kumbure ndazi ko ushobora gusanga hari n'abandi babimaji anyihanganire, ariko ndabimaza ko namwe murabikeneye. Mr Tubane Neza, reka ndagusabe ubwambere namwe bandoramutse abakunzi ba JC TV. Abakunzi ba JC TV turabaramukije cyane aho muherereye hose, Imana ibamugisha. Mbega Mr Tubane Neza, iyo umuntu ariko arumva Mr Tubane Neza, Tubane Neza ryavuye he canke self insiguri ya? Tubane Neza maze kurisigura, ivyo maze kurisigura kenshi, ni izina gusa niyumviriye. Nizere ko atamanye nimwe mufitaniye impano muri ko niyo zina ryawe. Ataki Atamanye mufitaniye impano mubi canke se mudahuza kubera ko naryo zina. Tubane Neza ntago bivuze ngo ni kubana neza n'abantu. Maze kubisigura kenshi mu interview atandukanye. Kubera nta muntu yobaho ari ahuza n'abantu bose ntibibaho. Abantu twarananiranywe nama nabivuga kenshi. Imana twarayinani. Jewe ndindeje kubana neza n'abantu. Iryo zina navuga kubana neza n'amafaranga nari mu bihe nyene vy'ubukene bwinshi cyane, bumwe bw'indenga kamera. Ari gihe ukene haraba ubukene n'ubukene bw'indenga kamera. Rero ico gihe nari mu bukene bw'indenga kamera. Uno musi ushobora kuba nkenya, ariko ico gihe nari mu bukene bw'indenga kamera. Ico gihe rero bavuga ati mubane neza n'amafaranga. Nasa n'uri karacura intimba ku mafaranga, avuga ati wa mafaranga nuze kabisa tubane neza ndagukeneye. Cyane uva nyene no kwita tubane neza, mugabo bidahagaze ku bantu, kuko naje gutahura mu nyuma ko kubana neza n'amafaranga iyo mubanye neza n'abantu mubana neza. Naravye cyane utuntu ukunda gukina, sanga utuntu duhanura, utuntu twigisha kwa dukurikirana, ariko sanga kubera hari abantu bumviriza utuntu bagaca ko barengana ntibumvirize ikiri ndani. Iyo umuntu rero yumvirije kuvyukuri yumvirije arakora impanuro, avuga ati vyukuri rizina araribereye. Ninzi ngo nabantu mubana neza kumbe n'amafaranga. N'amafaranga kweri, kandi n'abantu ntibanavyumve nabi. Buryo utabanye neza n'amafaranga ntushobora kubana neza n'abantu bikunde, kuko ibi bita kubana neza mbe waruzi yuko iyo ukenye ubangama. Hari abantu ushobora kubangamira kubera ubukene bwawe, ukumva kabisa bakumva ko babangamiye, atari uko ngo ni kubera bakwanze, oya kubera ko ukenye imitwaro yawe urabaruhishije, biranse ko mubana neza kubera ubukene. Rero nasanze rero kubana neza iyo ubanye neza n'amafaranga, icambere cerekana umuntu ushaka kumbaza ati none umuntu abana neza n'amafaranga bigenze gute? Ni gute umuntu abana neza n'amafaranga? Ico ntaco wambajije. Ni wakimbaza ndaza kwishura. Reka ndagusaba ugende uyigiriye kiyo nyisho. Umuntu abana neza n'amafaranga gute? Bigenze gute? Kubana neza n'amafaranga ni kwa kuntu iyo ufise amafaranga ushobora kugira ikintu ukemuriye uwundi muntu, aho ububanye neza n'amafaranga. Kandi uzorabe n'uzokwapresha n'umuntu azogukunda, akenshi abantu bagukunda kubera ico bamariye. Ni kuvuga rero utabanye neza n'amafaranga yawe mubane neza kandi ugire n'ico umariye abo bantu, burya n'ubundi abantu ntimwobana neza. Ushobora no kubana ufise amafaranga muga amafaranga mutabanye neza.
mu kubana neza n'amafaranga rero ugomba kumenya ko amafaranga ufise hariho abandi bantu babwirizwa kuyabenefisia yako ugire gute utiteza ikintu na kimwe c'ingaruka kuri bo kubera ko igihe cyose wabanye uzoraba abantu iyo bafashije ufise amafaranga aguheze ko burya n'abantu barakuvako ni kuvuga ico bakurondera ko ntibakikibona umubano wawe mwiza nabo uhita ubugiye niyo mpamvu rero kubana neza n'amafaranga ariko rufunguzo rwonyene umuntu abwirizwa kurondera amafaranga ku buryo amafaranga ebana yarondere kandi aguma yarondera ku buryo yirinde n'inzira n'imwe izotuma aba hadafise amafaranga kugira akomeze kubana neza n'abantu kuko mu gihe amafaranga gusa azokuvako ni gake nyene abantu bazokugumako n'abantu baca bagenda ni kuvuga kubana neza n'amafaranga biguha kubana neza n'abantu yap nigeze kuraba akantu uri kurakina akantu wigeze gukina ndico kibuka akavuga ati mwino minsi nari nkundanye n'abakobwa babiri nako avuze ngo mperuka kubatizwa umugango ufise ingorane nkundanye n'abakobwa babiri umwe mukinanira undi mukinama aya kantu nakaravye ndatwenga ngo nubwo afise ingiti ibikurikira abandi ngiraje baca bavyibaza bisero n'ivyo bavuganye none urya muntu avuze ngo nuko afise ingiti navyo yavuze kubera ikibazo kijanye n'amafaranga nyene mwari muhejeje kuvuga nawe kuri telefone ufate harya nari ndiko ndakrea content gusa hariho umukobwa usanga mukundana muri projet ziwe ugasanga harimwo gusa ikirori kugusesaguza nta migambi ntaki nivyo nari ndiko ndiyumvira ca ndavuga ati ibintu nobishira gute muri content kugira bitahurike ndashima Imana ko iriya message yagenze kandi igera kure abantu ni message yarabwe cyane iriya message yageze kure cyane kuko nari ndiko ndaraba hari igihe nyine ubona abakobwa ntibazi ko nabo nyine tukunda kenshi kubasoma mu mutwe hari umukobwa mushobora kugendana ugasanga ni wa mukobwa akabisubona ati uyu vrema ni umukobwa w'ikirori gusa ukabona nyine umukobwa tuyu kubijanye no kugikirori no kwifashisha uyu ariko kubijanye n'ubuzima bwa nyabwo bwo kugira uyu ni wewe ugasanga ufise nyene umuntu bate uyu ni wowe ashobora kugira mu buzima nyene bwa misi yose canke mu buzima nyene waho ndazi ubuzima neza ubundi nawe akabata uyu we n'uw'ibirori gusa rero nashatse nyene gutandukanya abo bantu impamvu nakoze iriya content muri buriya buryo kandi wigeze gukina Kamani Divine mugabuze ngo Divine nyambazi siniyuka izina neza akoronkiye invitation ko naheruka ngo ari naka ngo byagenze gute ngo wemeye kugenda ku muhungu w'ikihebe atagira none ariko bro none bige ibintu byose uvyumvira gute biriya nyene bizuko mu mutwe naje si arige nicara nyene nk'ubu turi kumwe ngaha hari ikintu deja nciye niyumvira kandi nshobora kugikora content reka rero gusa ico nyene bimvirira hanyene kugira kumbure n'abakunzi babone ko tubane neza ari umuntu akaze reka ukavuge ntacyo ukavuge ndazi yuko atamwanya muremure gasaba ko tumaranye n'umwanya mutoya uko neje niyumvira content zanje ndatangura nkafata sije kugira ngo ndayubake kuri yakuntu bintwara urundi mwanya munini burya kugira ndayubake kujya sije ni kimwe no kuyiyumvira ni kimwe ariko rero kumenya uburyo uyubaka n'uburyo uyitanga naco nakandi kaze burya mba mfise gusanzwe bimenyereye ndizera yuko ne itaza kubambi oya ikibazo sikubambi canke nziza ikibazo ni uburyo nshobora kuyitangamwo canke uburyo no kwifuza kuyitangamwo nyene byo hari ukuntu vyombangamira gatoya indi ngaha nyene muri interview ariko gusa ikintu agomba kugusigurira kuri iriya content hajya nari ndiko ndiyumvira ubuzima umuhungu ashobora kugira kuva ku mukobwa umukobwa ashobora kwiyumvira guheba umuhungu amuhora ubukene hama uwo muhungu ahoye ubukene nta gahunda yo kumutwara yahora yiyumvira kumbure bitewe n'ubukene bwiwe ariko kandi hari n'abahungu baba bakenye mugabo babandi bavuga ati nyene tuzobaho ni kuva babandi bagende bati Imana nyene izohezagira ibizoza ibintu bizoza hari abahungu rero bivyihebe muri ubwo buryo nayo umukobwa akaca hitamwo rero kuvuga ati okay
uyarakenye ntuyarakenye mugabo uyu afise umutima wo kuntwara n'ubwo akenye nawe we aracafise umutima wo kubanza kurondera amafaranga akaca hitamwo guhutisha ibintu kuwihuta avuga ati jewe ntaco bitwaye tuzobana hahire rimwe mugabo nyene ukabona nyene ko ntaho yavuye ntaho yagiye nivyo nari ndiko ndavuga yap none Gamisa tubane neza uhanura iki abakobwa bameze gutyo abakobwa bameze uko burya ntaco nobahanura kuko akenshi urukundo ntuze wigera uba umuhanuzi mu rukundo sinzi ko umaze gukurikirana content zanje neza hari ivyo mvuga nanje nkisubirako nkabihindura nyene nkabigorora nk'umuntu ariko arahanura ibintu kandi mu nyuma nkongera nkabihindukiza ukundi impamvu nkunda kwandika muri buriya buryo nuko naje gusanga iyo umuntu ari mu rukundo iyo umukobwa ari mu rukundo cyangwa umuhungu ari mu rukundo ko ruba rumeze ko aba yumva akunze abameze nkunda kumugereranya nka ba bakobwa usanga baba bizeye aba pasiteri abo ntibahanurwa nubwo wogira gute nta kintu na kimwe ushobora gukora wohanura umukobwa ari mu rukundo neza n'umuhungu ari mu rukundo neza cyangwa umukobwa yizera umupasiteri bajya abantu baba bizeye abantu baba dadi cyane dadi bajya abantu nta kintu wo mubwira na kimwe mutangariza cyo mukura kuri dadi we akumva uzi umupasiteri nshini wa kantu sinebe ikibazo bari bakubajije ashira mwishura ngo n'umwana w'Imana ukeneye bigira urakibuka bari muri hano ariko guhamagara ngo tubane neza nyambabuzi yakwaje gute curara murera uri mimbira nca mbona uragiye ariko tubane neza jewe uzunyica tubane neza mbona ari umuntu umenga akunda kujanisha mbese tubane neza byagenze gute kugira ngo yumvire kwambara style nkiyi iyi style rero bakunda kwimbaza benshi maze kubivuga kenshi abantu ndibaza ngira ngo baramaze kubimenya ivyari naravyiyumviriye gusa natangiye ndaronka cravate mu nyuma ndaronka kirato kirakurikira hama mu nyuma ndiyumvira ikintu nshobora kwajuta iyi koti ndayironka maze kwironka ndaba amaguru yanje mbona kabisa yose amaza abantu bigakomera canshiramwe amasocks naciye niyumvira yatukura kora nari nisanzwe fise cravate yahuje voilà hama canshirako caniyumvira ati ko nubu nisanzwe ufise bitukura munsi reka nshireho n'agakofero gatukura then nshireko n'izi gloves zahuje bijane nuko nyene vyaje none iyi patoro wayiguze ukunyere style kunyene cyane wayitemeye iyi nije nayikatiye nariko ndarondera nashatse kugira physical appearance yanje nayo ibe mu bigize hookup nyene ikintu umuntu ashobora kubona akabanza akacibazaho